umupfasoni wanyu mwari kumwe ku rugamba mbega niyo mwahuriye mwabibaye gute agera ibyo kubaka umuryango kubaka urugo ntawe umenye umusore n'inkumi bahurira twahuye mbere tudahuriye mu bijyanye n'urugamba mugabo hari mu magume ikizwi nuko ubwa mbere bwobwo mabukwe ari we nyina wiwe avuka iwacu ku mutumba iwacu naho ntahora ndamubona mugabo uwo muryango nayo nsanzwe ndawuzi hanyuma igihe cy'amagume nabo ku mashuri bari bataye amashuri baratesheje amashuri baguma barondera bati mbega tworonka amashuri hehe je kubera ari je nari nciye ubwenge muri ako karere je naguma ndondeza ahantu h'amashuri kuko narabona abana bariko barayerera bari muri secondaire hama gushikaho dutangura kubona amashuri hamwe hamwe nk'imugera hariho nk'igishubi ndetse n'iri shure ryo mu Kibimba naryo nyene baca bavuga ko bashaka kuryugurura ico gihe rero jewe nshavuga nti ndondere na babana bandi turi kumwe na mukuru wanje mbere turondera abo bana basanzaye baje kwiga amashuri rero abana benshi barabimenye bakaca baraza kwiyandikisha kugira ngo turungike iyo liste turayiko bo bakira nawe yaje muri abo waje kwiyandikisha niho namubonye bwa mbere mu buzima bwanje hanyuma ico gihe turamwandika mu bandi bakishuza bitubigeze hanyuma gushikaho ivyo vy'amashure kubera urumva igisoda caguma cateye mu karere n'ivyo amashuri bavyaje bibaza guhagarara nibuka ko igihe kimwe namusanze aho yahungiye bahungiye ahantu je urumva ko nazana atanguye ku ivyo kuba umukombata turereka tubabwira ati hunga jaha abaciye aha hanyuma ndabasangaho ico gihe je nari mfise hadukeye nca ndamugurira kubera urumva naza ndamuzi ndamugurira twafungura nca ndibandaniriza hanyuma umunsi umwe gwahungana na mama baramenyana kubera urumva ko mama wiwe yavuka ku mutumba wacu acaguma ari wa mukuri bakurikirana bajana bica bituma rero uko twaza turahura dusanga ari nkuko tuzinanye kubera na mama bamaze kumenyana ivyo kuyumvira kubakana byace bitevye cyane kuko ndibuka igihe kimwe yavuze ati nshaka kuja ku rugamba hanyuma ndabwira Jesse numva ingene wewe uzoshobora urugamba kweri mugabo kubera twaza twatanguye neza kugwana dukoresha inkoho rero nabwira nti rega urugamba si rumwe urashobora kuguma ugwana burya biri kwisha ama service ni menshi ariyo service de renseignement bagira liaison bagira ibi burya rero nawe yaciye aja muri abo bagira ntuzeye liaison abadufasha nkubo twaguze amasasu ndazoshika gute bakayajaniwe kubera we yari umwigeme yarashobora kwipakiza imodoka akagenda akashikana urumva nuko twagiye turamenyana gushikaho imitima yacu ihura so uvuga ngo twamenyanye gutya ngo turi ku rugamba ni hanyuma urugo mwarushinze ryari mwakuyuhe ushinga urugo twebwe mbere biratugora no kuvuga ngo ni ryari kuko harateye igihe tukabona twese tukuze turafata ingingo yo kurondera umwana ndetse mbere nawe nyene yavuga ati none nk'ubejo ni wapfa we kuri ku rugamba reka uzosige umugani hanyuma yumva ico gihe twari turi mu 2001 twari bwashike no guhagarika ingwano hanyuma haribaruka usanzwe mariage y'ukuri kuja muri etat civile kwa patiri vyabaye tumaze kuva ku rugamba aho mu 2005 umva umwana yazakuze umwana wa mbere yazakuze mbere twari twamaze no gukurikiza ugira kabiri kuko natashe duca tubana cyara tugoye n'umwana wa mbere ngere tumwandikisha kuko urumva ntibari kuvuga ngo n'umwana wa Ndashimiye Evariste nyina n'umwana bari kwa bagiye bategereza kwigegeza baravuga ati umwana ntagira se ntazi se
mugabo wishitse ndavuga nti kirazira ko umwana wanje atamenya se, hanyuma ndamubwiye kumwandikisha naho nyene urabona amategeko y'igihugu bavuga ngo iminsi 8 heze mutarandikisha uteza kwisigura, none je ntimuze unarindi ngo andika ikete wisigure ko muhazi wenda naranditse ikete nyene ndasigura yuko nari mwishamba, hanyuma ko ntashobora kwivuga kubera ndaba nteje kwicisha yaba umwana na nyina, hanyuma barasubira barambaza ibibazo ati none tuza kwandika ko yavukiye, uvuze ko yavukiye ku musami wacu umva acavuga ngo urabengo wabeshe muri rya kete, umva bari ku rugamba uruhiro naciye nandika hajya mwana mukuru yavukiye mu kibira imusigati hajya rero yavukiye nico gituma hajya nivukiye imusigati, sizi ko mwumvise no mweta civile bavuze ngo yavukiye imusigati kandi arabujya gitega nta kundi, umugabo igikuru nuko azise ubu mpara ndabimubwira ubu nawe ko yubatse neza nica wiyumvira shaka biyavuga ngo dopere inkoni ngene yo nkubisa amakofe nico gituma mbere hajya nama mpanura mvuga nti nta mwana akwiye kubaho nk'imfuvyi afise se, base ni babandikishe kugira umwana amenye azotorana, kuko mu mico n'imigenzo y'ikirundi Burundi bwubakiye ku muryango, rero birasigura yuko umwana ategerezwa kuba mu muryango nawo se umwana akurikira umuryango wa se. Nizere ko abariko barakurikira ikiganiro bariko barakura icigwa gikomeye cyane, bumve ko utandikije umwana w'umwatse n'uburenganzira bwiwe bukomeye imbere y'amategeko. Ego tubandanyije kuri ivyo mwarahavuye murava ku rugamba, suye inyuma gato Imana yarabazigamye muri bazima imyaka 10 murakomeye, harabamugaye harabahasize ubuzima mwe n'umutambukanyi murakomeye, murumva ko Imana yabazigamye mwagira amahirwe. Hanyuma CNDD-FDD yarashikira ubutegetsi, murashingwa amabanga atandukanye, mwotwibuza amakuru makuru. Jewe imisi yose naho namvuga nti jewe sindi mu bagwanira ibiti, hamwe tworonka amahoro umuntu akikorera ibikorwa vyiwe ata muntu aza kumuhagarara ugakanu abimwiba ivyiwe biri bikingiwe, umuntu afise kwishira no kwizana, jezo nshaka kwikorera ivyanje je nivyo narinzi, kuko jewe kubera ndi umusomyi wa Bibiliya kuva kera, jarasomye Bibiliya kuva nyene ndi muri primaire, je nashitse mu wa 6 ubwuzure bushasha bwose nahejeje umenga ndabifise no mu mutwe mbere, kubera ivyo rero nagwa mbona ko ata muntu Imana yaremye ngo abumukene, nuno munsi nivyo nzi je niyo mbwiye kuri umukene nkubwira nti nuko utaramenya ico waremewe, erega burya ubukene burarondegwa, nareshe tari ntigufasha kuburondera igutera ubunebwe cyayika kugara umuzirikanye aho udasubira kwiyumvira ikintu nakimwe ukagumurindiriye ko baguha mu ntoki kujya ku mukeha bwenge. Jewe rero kubera nzi ko umuntu yaremwe abumutunze, nta numwe Imana yaremye abumukene, nta numwe, kandi ico jera gisuye no kwaruka ruvyumva, nta muntu numwe Imana yaremye abumukene, kiretse hariho umwe n'umukeha bwenge, nawe kubera iki ari mukeha bwenge Imana hajya ni cigwa yaduhaye kugira ngo twe tumutunge, twumve ko natwe twari kumera nkawe muge Imana yatugiriye ibakwe, none rero dukora igikorwa c'Imana natwe tumutunge. Abandi bose bafise amaguru n'amaboko bafise n'ubwenge barashobora gukora, je rero ico kirimwo mu mutwe wanje, je navuga ko nzoca nikorera ivyo wanje. Hanyuma dushitse mbere je burya ninjiye mu banyuma mu gisoda, baguma mbona umenga hariho umugambi wuko nzoja kwikorera ivyanje, nzokwitahira mu buzima busanzwe, kandi je sinavyanga, navuga nti naratevye mbere n'igihe kimwe ndagira novuga nti umugambi nzokora murajya amahera iyo umuntu asubiye mu buzima busanzwe bamuha, ndagira umugambi n'ingenzi ukora, ndabona neza ko atamyaka jewe izohera 5 ntaragura imodoka, ndabikora neza. Hanyuma bari babahaye ngahe ico gihe batanga 800, 800 2005 yari menshi cyane, ndamushikiranganje nahembwe 300, yajya ndumviriza abantu ariko avuga ibishara n'ibiti bishara n'ibito, je narategera avuga none umushahara wo tumuntu atera imbere
jere ico gihe kubera mu mutwe wanje numva ko nzokwikorera ivyanje ndabibona n'ivyo nzokora vyose ndiberaho ndatangura kwimvira ngere nzotangura hanyuma igihugu kica kirankenera nzabona bavuze bati ngo wewe ube chef d'état-major chargé de la logistique ndagenda muga ana hakujya ku muntu wari kuragenda hajya tuvuga ngo umuvuduko waje barawuhagaritse bana bamaze kwitegura gukora ugaca ugenda ngo ugiye gukorera leta umwanya wo gukora ibyo uzokura he ndagenda nta kundi reka ngende nje gukorera igihugu nzabona mpembwe makeya 94 mpanze inzu y'85 daraba aya mahera jazontunga jewe n'umuryango wanje bizokunda ndavuga nti ahangira ndabivemo nabivuge no kwidarapo ndibaza ubwitse ukuri nta niyo mahera mwe mwahora muhebwa baza abasoda ba leta ngo ahubwo ngo yaduze ngo bwe ahubwo bwaje ngo bwacaraduga ngo twe twari kuri 60,000 nago bavuga nti jewe ngira ngende hanyuma ncasanga uko ndiko ndahiga kugenda n'abandi bose bahiga kugenda kwikorera ivyabo cyavuga none ngiye utwo twiza ngiye kurondera ubundi we ntatushaka nawe agende none igihugu kizocongererwa nande tuvuze ko turondera amaronko mu bisanzwe cyasumva umutima nibwa bundi rero nanje mbaye umucangero sindi umuntu ngiye gukorera igihugu gucungera umutekano w'igihugu gukorera bene igihugu cyavuga ndi nubundi nakoze umwanya muremure ntahembwa ubusonzo nanirwa ntangura mugabo cyavuga nti ndakorera igihugu none nca mfuku nyene ndumworo kandi jeze kwimana ntongiye ko nzotunga cyaravuga nti none sinoshobora gukora utundi dukogwa kandi n'igihugu ndiko ndagikorera umutahe wo nawe kurahega ko bataguhakimire ndiyumvira ico nokora cyangenda kugopesha inkoko mu mutoye natanguje jewe nimwamubona ubuzima ndi buno musi navuga ko natanguje 150 bitarenga inkoko barazingopesheje cado nkantu mpanga igituru nyene mu mutoye no ucazinkurikiranira muri kontra twumvikanye yuko we watwara amase naje katwara inkoko nagira zirya zinyama ico gihe mu mwaka umwe nari namaze gushikana muri yone cyantangura kurima aya muko ntangura kurima nahavuye nimuka nabaye mu shikiranganje maze ko mu shikiranganje jerere ingene mbaho nyumva ko ndo mu shikiranganje nahembwe 300 je naciye fata ko mpembwa bya bindi 94 kugira ngo ume muri bwa buzima nahoramwe ajya renga ko nayo aca akora ikindi gikorwa niho rero ico gihe naca ntangura kurima kurayarengako navuze nti je sinzosubira gusoma ibiharage sinzosubira gusoma imboga sinzosoma inyama hanyuma candimuka nimutse cangura imbata ngura inkoko ngura inkwavu carazororera muheri wanje caravuga nti je sinzosubira kugura n'imboga candima mu rupangu imboga irengarenga ibitunguru amashu ubuzima rero je mbanza kubuduza uko jewe nkorera igihugu nkongera hakora n'utwi wanje buke burya niho mu nyuma niho natangura umugambi mwiza rero utomoye ujya wo kurima ibizina jewe abona iyo ugiye ngo ugiye muri restaurant ibujumbura waza wumva ngo ntuze ngo champignon de Paris hajye uvuze ngo baza gushira ko ngo sauce champignon ikizino kivuye mu Faransa je nkavuga ona harabuze ko natwe tukiri ikizino ci Burundi kujya ruja gusumira mu Faransa kandi kizimvye worira indege iriga hajya hari abantu bazi ngo nabiriye muri restaurant hajye Bujumbura burya wuriye indege uja gusumira mu Faransa urashira umuboyi arateka none hajya muri restaurant n'umuboyi wawe erega abantu ntibamenye guharura ibintu nukuvuga ko yakizino niwe yagiye niwe wamutumye wamurihiye kuko mu mahera aza kuguca harimwe ayitike yo kizana harimwe yo kugiteka nukuvuga yuko namahera wakore ajya yose niwe wagiye ujya n'umukozi wawe rero ndaraba none
amahera ngo twuri indege tujipari ntitwabikora mu Burundi. Hanyuma mpora n'umuntu azi ko birimo aransigurira ni none imbuto ziva hajya muri kaminuza cyaragenda muri kaminuza sanga witwa Kiyugo. Hanyuma arambwira arampa imbuto bwa mbere ndarima hajya nanyereko mahera make aho nibaza ko bidashika n'ibihumbi 200 ko natanguye ku migina 15 yari make cyane. Hanyuma mbona birakunze nzabona ubuci avuga ko ashobora gukora amabrochette y'ikizina. Hajya rero hajya muzobona hajya iwacu witwa Fiacre bamubona ubu yarateye imbere. Hajya ikiziro kiri mu byamuteje imbere kuko niwe yakoze brochette ya mbere abagwaye gute bose baruhukiriwe kurya ikizino nanje agacashorera uva aracadoka isoko. Niko bwa mbere yise brochette iva mu kizino. Urahaca n'ubu ndazi ko ziriho urahacura ico gihe maze kubona ko mfise isoko umva naca nduza umwimbo ndaduza umwimbo gushikaho nawe nyene arengerwa muga abantu batagwe kumenyera ikizino gushikaho ntangura no gushora ku ma restaurant y'Ubujumbura baracakira ndigisha abantu ni murime mugambo kuze rero nca navuga nta mwanya ndabifitiye jewe nca ndahereza burya rero ingorane abakozi ba leta bafise ubabwiye uti urashobora gukora ikintu kiguha ubuzima kandi ukongera ugakorera leta. Ingorane bafise ni bafise insinga zaboshe mu mutwe abona ko atari wabikoze nta wundi yobikora. Icambere no kumenya uti nabonye umuntu atacafise ariko arakora muganda abona ko ari mu buhinga ushaka ukamwigisha uti wewe ndabiguhaye wewe genda ubikore hanyuma gacubada akazi ka leta arimbura agahebwa nawe ugahebwa. Ubwo fonctionnaire ngo iyungunganye akore n'imigambi y'iterambere ukacumenga akazi ka leta nakarakibagiye mbege ivyo bintu. Ingorane ya fonctionnaire nuko twize nabi. Tuzi ko ubuzima buhagaze gukora muri leta. Twize nabi kandi ni haba tuvuga ngo turakenye nuko yatwize nabi. Uri mu fonctionnaire urashobora kuba uri mu technicien mu kintu cyangwa uvuga uti ngira nkora iki ugahaba gikora. Je nk'ubu ndafise conseil d'administration baragenda bagakora kuri bira bakama raporo yanditse nkayisoma hari ivyo mvuga nti ngaha mwaragize nabi cyangwa yagize uku ndazana na societe igira audit igahebwa ikazi karaba neza byose. None je ndabonegera mubona ngo amadosiye asa gukorwa ngo kubera ngo afise ubworozi ngo afise uburimyi reka abandi nabo babikore kubera iki wimana akazi abandi babikore kandi barabikora noneho ba fonctionnaire benshi bararima harimo amaze kubona yuko namwe ga journaliste ndashima nataka kubona ko aba journaliste bataguye gukora abakorera ngaho Igitega nabonye atanu umwe adafise umurima kandi none mwarigeze mubona baheba gukora muganda aziko barafise ibirima none hakora abakozi hanyuma hajya ku kagoroba atakazi karakiruka gasimba karaba ingene biriko biragenda hanyuma je mvuze ngo abantu bagerageza gukora ntugira ugabanye amahero bukeneye kuko urakeneye nawe kubaho neza. Mwe mwavuze bati ikintu ntibagirwa nk'iki kintu cyo kurya ibyo udakoreye jewe naho ari umuntu angemuriye ndaraba neza uyu muntu turagemurirane sanze tutagemuriranira ntago rakuraba mbega n'ubucutu uje kurema ari ubucutu naje zo kugemurira mugabo je kubwira gumpa ivyagusa gutya nta muntu n'umwe ashaka gusororera atakira gukeneyeko yega arashaka kuba inshuti akavuga ati je urya muntu ndashaka ko tugira ubucuti hari wigeze ku telefone umunsi umwe sinamwitaba arasubira telefone sinamwitaba acandikira message ngo je sibari gitubutanyitaba sinari bwabo mukuru w'igihugu ngo simuri gitubutanyitaba ngo rega je nta kintu gukeneyeko ngo n'ubugenzi gusa nkuronderako naciye baramara ngo ndamuronda ribwira bijya ibintu bambwiye atoya ati jewe ati wewe ati nta kindi none je icupa ndagigurira je nibesheje none n'ubugenzi gusa kubera turazindanye nta kindi bakoronderako. Yego n'abarundi barayamaze ko ibyagusa bitera ubwenge buke
mugabo kuri bijya mwasiguye biraboneka yuko mwakuye amaboko mu mpuzu hakiri kare mutangura kurondera mugabo ico kirakunda abantu barakunda kutacumva cyane ko bavuga bati none ntawigakuze ari mu bibanza ari muri biya bibanza barafise ico no kwita amafacilité canke amavantage kujabuka bakaronka amafaranga amakungu ati ivyo birabafasha sico kimwe n'umuntu ndagutera inkuru rero nkubari afisa hava umukuru w'igihugu hamwe yosamara atariko arakora ivyiwe ndakubwije ukuri niwe yoba umukene wa mbere kubera iki mu Burundi abantu baramenyereye gusaba jewe ndi mushikiranganje so narindi ari umuntu gwaje kuturamutsa w'inshuti kandi umufonctionnaire hamaje baraja kumeza ashasanga kumeza hari nk'ivyo afunguriwa ngo je naje gufungura byo kurya bya ministre ngo sinaje kurya ibyo kurya nk'ivyo njya muhira kubera bazi yuko umva uri ministre gira gucurya ibivuye hanze n'umukuru w'igihugu rero abagusaba uravye ingene bangana ajya amahiru hembwa yose muzoshaka ugende baze bajya bitwa ngo bari muri entandasi ahubwo nuko ngira imana nkajyanye n'ivyo nisoromera iwanje ntavyo boshobora kubera iki abasavye hariho abantu bazi ko bazobeshwaho no gusaba gusa uri umukuru w'igihugu rero hoho bibaye urudubi rero kuvuga ngo ujya ngo arafise ngo ibi abasavye bari ngaha n'ubu ndabikubwiye hajya nuvuye ngo ntonze ku kazi wambaye amakaruvati uri umukene kandi rero ariko ndabivuga mugaje ndakubwira ati je mandiheze cyanigira ushaka rero gutunga nico ndababwira nti banze umenye icyo waremewe abavangwe ngizo zibika zaramagi banze umenye imana yakuremeye iki wowe ucuduka wibaza ikibazo uti mbejewe uno munsi nkorera leta cyanye nkorera n'uwikorera ivyiwe mbega uno munsi akazi kohera yovuga ati ndugaye nocambaho gute usanze wocupfa cumenya ko atacuramara kuri iyi si kuvuga ico rero ndakubwire umuzi wa byose banzura buti ubu nyene akazi kuhagarara nobaho gute usanze wocupfa ucumenya kuri umukene uri umworo mbere umukene wewe nta numwe atari umukene wese afite cyakenya uri umworo ukeneye gufashwa no uvuga ubaho kumfashanye je rero iyo turiko tavuga gutunga naho nacishira muri rusangi muga byose bihera ku muntu mu isanzwe umurundi wese yategerezwa kuba yibeshejeho afise ubuzima hama muri abo barundi hagaca havamwe abarundi bagenda gufasha abarundi bose muri abo barundi nyene mugabo ugiye gufasha ntavuga ngo ngiye guca ingero ntavuga ngo ngiye ku kazi navuga ati jewe ngiye gufasha kuko naho kajya kazi katohaba jewe nzokwibesha